Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana impaye mwanya kandi ngo nongere mvuga ijambo ryayo muri kino gihe cy'amasengesho dufise. Fikirwa kivuga ngo does God communicate with his people? How? Kwa tumva icyongereza ni ngo mbega Imana iravugana n'abantu bayo. Inyishu ni ego by'ukuri Imana iravuga. Nico cigwa ngomba guca mu bice bitari bike ngo tukivugane ko ngo umuntu wese amenye ingene avuga. Intumbero yanje nuko umuntu amenya uruhande Imana imuganirizamo, kuko abantu batamenya ngo Imana ko Imana yavuze bakabikengera. Ni bice byinshi hingesenge hamanda bije ko Imana iduhane umugisha twebwe twese. Mana yera, Mana ugorotse, ndagushimiye kuko nyuma ngo ndagushingira intahe. Vugana nanje mu ijambo ryawe, vugana kandi n'abari kwaryumiza bose, uduhezegire twese, ugura amatwi yo mu mpwemu ngo twumve, weme n'ubwe bwacu gutahura kugira ngo tugukorere kandi twumve imvugo yawe. Urakoze kuduhezegire, usuke mpwemu yera ngo adutahuze igombozo bukoze. Ni mwiza Yesu Kristo umwami wacu mwinshi byo nizeye, amen. Nkuko navuze, does God communicate with his people? How? The answer is certainly yes. Byukuri Imana iravugana n'abantu bayo. Inzira amaze kubona ni inzira 8 Imana ikoresha no kuvugana n'abantu. Icyambere nshobora kuvuga cyangwa ndabivuge byose, hanyuma nzovuge kimwe mu nyuma, ariko navuze byose. Icyambere nakanwa k'abavugishwa bayo. Mu kanwa k'abavugishwa bayo Imana irahavugira. Kigira kabiri, indimi zitamenyekana gutera no gusobanura indimi. Hari indimi zitamenyekana no kuzisobanura, n'ubwo buryo Imana irabukoreramwo mu kuvugana n'abantu bayo. Icya gatatu ni ijwi ryongorera mu gacerere. Pastor Jean Marie yavuze mu masengesho, dufata umwanya wo kuba mu gacerere ngo twumve icyo Imana ivuga. Naho nyene icyongorera mu gacerere Imana irarikoreramwo. Icyo nzobereka icyo byanditse. Icyo ni cya gatatu. Icya kane ni ijwi ryumvikana. Hari umuntu yumva ijwi ryumvikana, ijwi ry'Imana cyangwa rya Yesu Kristo rivugana nawe. Nzobereka mu biraho yagiye arabikora kugira ngo tuvyumve. Icya gatanu na marayika. Imana atuma marayika akakuzira, akakubwira ikintu ukacumva ukamenya ko ari marayika. Cya gatandatu ni yerekwa canke inzozi. Muco tukita vision. Miyerekwa canke mu nzozi Imana irahavugira. Kandi inzozi n'indoto bifitanye isano canke niyerekwa, ari kumva n'ibintu bitatu. Ari yerekwa n'inzozi hakaba n'indoto. Ikindi rero nizo ndoto canke inzozi ubwazo. Hanyuma 18 nicyo nzohereza ko reka meda kiyoje ko nazinsiga kuri umunsi, nicyo nenzo kivuga ukimeze nshoboza. Reka rero dutangure. Iyo ari introduction. Tangwe n'icyambere kivuga ngo akanwa k'abavugishwa bayo. Dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 21 igikebe havuga ngo Imana yaravuze mu kanwa kabera bayo, yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Byumvikana ko yavugishwa bavuga Imana babwiye n'abantu bose. Icyo gihe baba baronse communication from God, bakumva Imana ivuze biciye mu muntu mu muvugishwa. Kandi muri Petero wa 2:1 havuga ngo kuko atajambo ryavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Abavugishwa abadusoma mu isano rya kera bavuga barongowe na mpwemu, ntibavuga ibyabo, bavuga iby'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 11:7-8 havuga ngo muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bava i Yerusalemu baza muri Antiokia. Hava hasi umwe muri bo yitwa Agabo, abamenyesha avugishijwe na mpwemu
yuko ikigoyi cyinshi kizotera mu isi yose. Icyo yavuga ni kimwe cyatera ku ngoma ya Kilawudikiyo. Abavugishwa kenshi baravuga ibizoba. Rero simpaka abantu bose bavugishwe, hasho kuvugisha umuntu umwe abantu bakavyumva bakikiraza izoba byaravuzwe. Kandi abanga menshi nkayo turayabitse, ndatswe mu yabitse ivyavugishwa bavuze, nako turabitse turabizi ibyo batubwiye, turabirindiriye, hari byinshi bimaze kuba, hari n'ibitaba twiteze. Rero iyo ni inzira imwe Imana ikoresha. Mwisome indi bice nka 2 ngo nze ndayiveko. Ibyakozwe n'intumwa 21 ku murongo w'10. Haza uvugishwa n'Imana yitwa Agabo, yaramanutse avuye i Yudaya, azaho turi, yabira umukanda wa Paulo, awibohesha amaguru n'amaboko. Aravuga ati, uko niko mpwemu yera agize. Nyene uyu mukanda uko niko abayuda bazomubohera i Yerusalemu, bazomushira mu maboko y'abanyamahanga. Uyu Agabo yakoresheje ibimenyetso, yari muvugishwa, ariko yabwira Paulo, mwese Paulo muramuzi, kubwira Paulo y'Imana ivuga, uzi ko nababizi. Jambo Paulo yavuze rinjo, yavuga ati jewe Yerusalemu ndaduka sisiba namwe unsivya. Sivyo gusa ati byo ndabizi ko nzobibona no gupfa ndavyiteze. Bisobanurwa hari igihe umuvugishwa aza akakubwira ivyuzi, umenya ko ariko arakonfirima ivy'Imana yakubwiye. Ashaka kuza muvugishwa avuga ati Imana imbwiye ibi nibi nibi, wari ubizi. Decision rero ugomba kumenya ko Imana ivuze, nimba ikiri kumwe nawe, nimba arakikugaye, ugomba kuvyumviriza ukagira icyo bikoze. Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere naho nyene hari amajambo meza avuga ngo, kera Imana yababiririye basugukuruza mu kana kavugishwa nayo muhe byinshi no mu buryo bwinshi. Byumvikana inzira ya mbere tubonye ni y'abavugishwa, ko mavugishwa Imana yakorera, igatuma cyane abavugishwa kuza kuburira abantu, igatuma cyane abavugishwa kugira ngo message y'Imana ishikira abantu, igatuma cyane abavugishwa kugira ngo message yayo ishike. Aha twese kweri turashaka kuhumva ijambo ry'Imana rivugwa, tukamenya icyo Imana igombye. Uwari tunye muri Bibiliya akaritahura, akayitubwira, kweri tunye ko Imana ivuze. Igihe twumva ijambo ry'Imana tumenye ko ari Imana ivuze. Kiretse iyo abantu bagize amaranga mutima yayo, bakoresha Bibiliya barunda ivyo bagomba, ariko umuntu ahagaze mu bwizigirwa akavugira Imana, ni Imana iba ivuze. Ico mucakire, iyo wicara kumva ubutumwa umenye ko ari Imana ivuze, kuko birivuga ngo umuntu wese yumva amajambo y'Imana akayishira mu ngiro asa n'umuntu yubatse inzu y'ubwenge, yubatse inzu yiwe ku rutare. Uje nawe ayumva ntayakishiye mu ngiro, asa n'umuntu w'ikijuju yubatse inzu yo ku musenyi, imvura iguye ikisambuka. Rero iyo twumva ijambo ry'Imana, iyo twumva ubuvugishwa, tumye ko ari Imana ibivuze. Inzira ya kabiri Imana ivugiramwo ni indimi zitamenyekana. Mu ndimi zitamenyekana, iyo umuntu avuga indimi zitamenyekana, kenshi habaho kuzisobanura. Hari umuntu avuga indimi zitamenyekana akunda akazisobanura, ariko kandi hariho n'uvuga indimi zitamenyekana ntazisobanure, uwundi akazisobanura. Uko Imana iba yayipanze, uko mpwema yayipanze. Aha si umuntu apanga, aha ni Imana ipanga. Ko ni Imana ibiko yavuga, rero Imana ipanga rero ivuga nk'irutonde, Imana iri urutonde, si twe tuyiha urutonde. Abikorinto ba mbere 12 ku murongo wa 4 gushika kuri 11. Ishure isoma yose kuko ari myinshi, ariko ndavuga mu ncamake. Mu ngabire Imana yatanze bike muri mpwemu yera, harimwo indimi nyinshi no gusobanura indimi. Aha si bose babihawe, ariko nabihawe si vyabo, kuko bifasha n'abandi bose. Bamwe bahawe kuvugishwa n'Imana nkuko navyerekanye mu nzira ya mbere namaze gusobanura. Abandi bahabwa kurobanura impwemu, uwundi ahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi ahabwa gusobanura indimi. Biri muri ico gice ubisomye ubisangamwo. Rero mpwemu numwe, ariko hari amabango menshi, kandi umwami numwe. Yamara ari ku murongo w'indwi, umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu
kugira ngo bigire ikimazi. Iri ni jambo rineza cyane. Umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Wewe uhabwa ikikwerekana ko mpwemu, nanje ngahabwa ikinyerekana ko mpwemu, uwundi agahabwa yerekana mpwemu. Simpaka byose bise, ariko umuntu wese agica hawe ngo vyereka bigire ikimazi nkuko ijambo ry'Imana ribivuze. Ugomba kumenya byinshi kuri ibi, ushobora gusoma igice cya 14 ariko into ba mbere cya 14 ku murongo wa mbere gushika ku 40. Ugomba kwisobanukirwa neza binavuze, ubisonye witonze, ubwo bisobanukirwa neza. Ni igice cyose cy'iko into ba mbere 14 ku murongo wa mbere gushika kuri 40. Havuga ibyo kuvugishwa n'Imana no kuvuga indimi zitamenyekana. Havuga kandi ngo mu vyagezwe handitswe ngo nzovuganira n'ubwoko mu kanwa kavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, ariko naho nzovuga ntyo ntibazonyumvira, niko Uhoraho agize. Aha ni muri Korinto ba mbere 14 umurongo wa 21. Iyi ni imvugo y'Imana. Bakundwa, ntagire ko dukengera cyo mu ijambo ry'Imana, nicyo tutotahura nitugikengera, ariko tugerageze kurondera rwose gutahura ivy'Imana, tugerageze kurondera rwose kumenya ingene Imana ivugana na. Muri gice cya mbere ngize inzira ziri gusa, nagize kubyo bavugishwa, ahamvuze no kuvuga indimi nyinshi no kuzisobanura. Hari igihe bitari gikiye muri wewe bigaca mu bandi ukavyemera, ariko hari igihe kandi byoca muri wewe Imana guteranije ukamenya amabanga y'Imana ukayashikiza abandi ishengero ry'Imana. Iki cya mbere reka ndageze ngaha, ntangura iki cya kabiri. Ni mwene so Alfaxade Nduwimana. Imana ibahezagire. Amen.